ni kinini cyane ndamuyambira vraiment kwakira umuntu uzenye ntiyakira umugeni urabona muga rero nawubwire rero ibyo bintu by'ubucuti icuti vraiment tubwira vraiment ko tumeze mukuru wa Kercy yabonye mu diaspora yashushe yamevye nawe hagarara basi ngaha nawe erega nawe nawe ntahagarare ngaha wewe shakira Kercy cyane bakunze musanzwe dukurikirana turabura mukije mwiriwe canke mwaramutse canke namubona ari mwijoro ariko baraba video harabari ku murango harabari mwijoro harari mu gitondo tubabwire ati mugira mu mubahwe Imana bahezagire turi kuri Melchior International Airport nuko ndakivuze nibaza karuko nyene Melchior ndadaye fasha be yani aeroport international Melchior ndadaye aeroport international Melchior ndadaye tukaba turi kumwe na Abeli ndetse na Dani aho baje gutegera umuntu ntituzi ninde turindiye gati waze kutuha amakuru y'uwo muntu wariwe tumenye ati ninde byose jimaze kubona aba bagabo nkabona Abeli nduwayo nkabona Dani nkabona n'abandi bakinyi muza kubona nibaza ko kabisa uwo muntu asanzwe afise ahantu ahuriye n'ibikorwa vya music canke ahantu ahuriye na filme muraza kubibona byose. Abel ngiki kikuzanye ngaha? nje kwakira umuntu yitwa nde? T-boy. Akora iki umuntu nyabaye? Vyakora ntavyo nzi muri Amerika no bimenya gute gasha ntarajayo gusa nyene nje kwakira T-boy. Reka turindire sinovuga byinshi turindiye tuze kumenya uwo muntu ninde aje mu biki aje gukora iki ashaka kubaje muri bikorwa vya filme canke vya music byose turaza kubimenya. Dani nawe igikorwa kikuzanye ngani nico mwazanye na Dani canke hari ibindi waje ko kubgawe nti muri kumwe na Abel? Sha igikorwa cyanzanye ni kimwe kweri ni kimwe ni cya Abel ego ni turi kumwe kandi turi kumwe umuntu twegeranye igikorwa cyatuzanye ni kimwe urabibona kandi nawe urimwo urabibona turi kumwe ego mushaka muri kumwe ariko mutari kumwe muri mu ntumbero yabazanye twe turi kumwe turi kumwe turi kumwe reka turindire uwo muntu nibaza tubaza kuganira nawe atubwire ivyo ari byo tumenye n'uwariwe ntaribi nkuko mubibona ni Gashuhe na Kercy bari ngaha kuri Melchior ndadaye ubwo sindabivuze nabi ikibuga citiriwe Melchior ndadaye ikibuga mpuzamakungu citiriwe Melchior ndadaye tuvuge kirundi sivyo tubabona ngaha kuri airport sinzi baje mu biki sinzi baje gutegera nde sinzi bagiye hanze sinzi n'umuntu baje gutegera ngaha. Kercy ni bon umeze neza? Ego Gashuhe ni sawa? ni sawa urakomeye? ndameze neza. Ugiye he canke n'umuntu muje gutegera? Tuje gutegera umugenji umuntu w'icyubahiro. Kercy ninde muje gutegera ahuriye he na filme canke na music canke ikintu uwo muntu asanzwe akora ni? je mu bisanzwe sindamutse neza gusa nyine Abel yambwiye tuzanane gusa ni ibintu vya filme ndibaza. Kercy tubwize ukuri canke n'umusheri wawe kubera iki washoye kuzanga? Nambaye uko oya ndazani nyene natagaje uza bambaye imvutano yapani imvutano natwitse Aisha yatwitse bien sana tembura mwambaye neza pe nibisanzwe. Tudatevye reka tumurindire nibaza yuko tuza kumubona nawe tuganire nawe atubwire vyinshi gusa navuze ati sinuja mu gacerere kandindire mbasi ndababaze gato nko kubona abasitari nk'aba zishobora kugenda ntababajije nizere yuko mukanya tuza gusubira tuganire twamubonye. Ego muraza kutuganirizana ashitse turacamurindiriye ntibaramuture kurira. Ubu nice gishikifiti uwo muntu nawe tutaramenya neza uwo muntu wari ni kinini cyane ndamuyambira vraiment
Kwari corona sinibatse. Uko vyemerewe. Oya barabanza kutwereka ko aje ibipimo bimeze neza. Yego sha. Ni sawa. Kutatuvugisha twe ku telefone. Ni sawa. Kercy. Ingozi good. Ingozi ni sawa. Ni sawa? Eh. Umuntu tuzozana mu ndwiza amahoteli arahari. Muri Laria. Harasigaye tikeya nka zitatu vraiment. Baadaye acha niongee kidogo nifanye interview kidogo hapo. Acha nifanye interview. Bandanya chenda chukua kigani. Ni yake Sidani twari kumwe nawe tukaba twahuriye ngaha murazi yuko asanzwe ari umujournalist wa Wakalite TV kaba asanzwe afite ibikorwa byinshi akora kuri Wakalite TV nawe tukaba twahuriye ngaha nyene nawe nyene sinzi ko turi kumwe sinzi nawe ko hari ibindi akandi kazi yajemo Kercy uretse kuba hari umuntu turindiye narengiza ara Okay, televiziyo rero yitwa gute? Televiziyo yitwa gute? Oya ndashitse nyene nashitse ni Buja Today TV. CEO biri gute? ni sawa kabisa. Ni uri CEO ni bava bakurukana kazi? Yego ni jewe. Ni wowe nyene? Witwa gute? Simon Pro. Simon. Nsanzwe uko raresha abana beza. Abafana ba Buja Today TV. Niho muri no musi twamukuye ku kazi reka tukikorera. Yari kwababaza gute? Katubaza umuntu twaje gutegera. Okay, mwaje gutegera nde? Twaje gutegera umuntu. Uje kumutegera okay, uje kumutegera nkande wewe. Twaje kumutegera nk'umucuti waje. Umucuti wanyu gute ngoma mudusigurire neza n'umucuti gute? Rabindege yorurukiye ngaha Okay, n'umucuti wanyu gute rero? Umugenzi nyene. Umugenzi. Kercy wewe na wicubahiro nyene urumva umuranza dukura mu rugo. Wewe na Gashuhe muba ingozi. Sivyo. Uwo muntu murinze bumanukira gushika ngaha Buja. Byukuri nibisanzwe. Abantu muri ko murava hanze tugira tubasaba iki? Diaspora. Hinge hanze mufite abakobwa beza. Sawa. Muturekere utuntu twacu twifitiye ino. Sawa. Apara uma muhamagara ngutwakiri muce mwebwe kumana nabo hiyo hanze hari ivyuki canke tugire mashanje mutuzanira mutora ni collab nyene gufatanya mumaze guhura okay numuci bavuze numuci tumaze guhura nawe kangahe Gashuhe wacu Gashuhe mumaze guhura nawe kangahe oya niturahura turavugana kuri phone bisanzwe sari tuze kuraba mushuti oya ntaci biturabisubiramo kuri Wakalite Mwandanye mudukurikirana turi kumwe muraza kumubona twumve umuntu ninde ni muntu ki ahuriye na bere ahuriye na filme ahuriye na music ahuriye he na entertainment canke usanga na business birashoboka ariko byose tutaza kumenya uwo muntu dushoboye kumubona mubandanye mudukurikirana Kesda. Jamani mpenzi wako sana. Jeo ndafasha urugendo mugabo dufashanya urugendo na yambare kwanza corona ntava twanduza. Vipi sasa hari brother? Safi lakini. Kwenda shimimana sana. Tibo. Yes. Imyaka ingahe? Imyaka ingahe yitwa Tiboyi? Oya. Udahonyora kuri uru rubuga. Imyaka 2. Imyaka 2. Yego. Mukazuhamara igihe? Ukwezi. Ndafise ukwezi ngaha. Ukwezi kose. Yes. Okay. Muri uku kwezi uje kumara ngaha kuri uru rubuga. Sivyo? Neza na neza nibikorwa nyabaki kwanza waje gutegura afana yuko turamutse bakunzi ba Wakalite TV turamutse bakunzi ba Buja Today TV hamwe n'ibindi tutakuvugira muri iki kiganiro kweri ndazanya akazi gashasha akazi nje gukora filme je ndi mushabiki kwanza w'ifilme ndundi ndakunda kuna barundi bariko barakina filme barimo batera imbere nk'ukuntu nkunda kubaraba cyane nanje nageze icyumviro cyo kuba nogira iki kubafata ku mugongo niko no bivuga ego nje ngende kugira dufashanye ibikorwa byatumye mbese mva niyomva kugira nze dukore aka project
gashasha keza aga projet gashasha okay hari kibazo nari kukubaza mugabo sinonda kukubaza sabe gatonya cameraman hagarare ngato mubone Abel fresh Mutama vipi hali salama inyuma y'abanyarwanda ubunango n'abanyamerika oya nuko bimeze tuteza gukwira isi ugu mugenda agenda hose uno munsi utuzaniye uwo mugabo narinyana mubaze ati kuko bavuze ati aje kubera level y'amafilm ariko arabona ukuntu uriko yaduga yaje kugirana afashanye na bamwe nari kumubaza nti abuzokorana nabo ninde mugabo nyishiri ngaha nyene rero ngo bimeze gute ico kibazo kimubaza oya inyishu iri ngaha nyene inyishu ni we abo bazokora ko hari abandi kubera ko wo kwa muri no mwatubona ni Abel hariho collab mugari kurategura hariho beshi kuri no mwanya ndahari nk'umuntu ndi hano hafi Bujumbura ariko hari abandi beshi kandi bari Ngozi yaje gukora na cinema na Inkinzo TV y'Ingozi baje Hakimu n'abandi beshi ariko byabagoye ntibabonetse nga gusa nagende umujama wiwe nashoboye kuboneka kumwakira hanyuma ivyo bikorwa tuzokorana cha tubipanga muzobibona twumve ko kugera no mwanya atagikorwa muri apanga hamwe turavugana kuri WhatsApp ariko WhatsApp ntupanga byose ibindi mubipanga muri kumwe igikuru nuko ashitse amahoro okay reka turabe Kercy Kercy vipi ko taje kwakira umuntu uzenye niyakira umugeni urabona mugare nawe ubwire rero ibyo bintu by'ubucuti mugumana ubucuti nabari abakobwa bahariya twebwe abino mureke ubucuti bwacu bubandana Inkinzo TV turumwe kabisa baranzi kweri turazinanye gose ubucuti burarenze turabyumva urabona okay oya mugabo nareko mvuga nti muriko muradutera mwebwe ni mugumane bariya natwe muturikira abaci oya wangu urazi twatanguriye ngaha kwanza kandi bavuga ati ngo bavuga ngo iki sinzi umugani baca mu Kirundi amaherezo y'inzira ni mu nzu murakoze okay tuvuye rero ngaho onye tuce tugaruka rero duti muri Amerika usanzwe uba muri state yitwa gute jewe muri Amerika mba muri Kentucky mu gasagara kitwa Hebron yego hari usanzwe ukinayo amafilme cyane jewe si nkina amafilme ariko ndavyumva ko nabishobora gusa nabaye ndumusani bisigura rero ko uje gutangura nje gutangura gusa na T-boy kwanza nizina ryubatswe n'umusani twaye muti number 1 number 1 twarakoranya akazi imyaka 2 muri 2011 2012 kumuziki kumuziki nari umuntu w'umustar kabisa T-boy razwe kabisa muri Amerika aho ugiye wose nyene wose ngari T-boy ko natangwe mu muziki ariko sinarose kuronka umwanya ubushobozi bwo kubandanya umuziki kubera ko ubuzima bwarafatiriye sana ibyo muziki ndabivamwo paka ndanyene game nyene ndayipotera hama kugeza ubu ndiko ndumva ko menga nogaruka kandi mu game ariko nje guhindura kandi nje muri filime okay T-boy no saba nije nakwambitse corona kubera ko muvuye hari anyu wabona corona wokura rero bakakubona fresh bakubone nibaza bamaze kugupima byose hari niba funda ikure byose oya ati T-boy yashitse none nga anye neza na neza igikorwa uzoshiramwe ingufu cyane wibaza ari ki hagati ya filme na music ya filime niyo nzoshiramwe ingufu ariko n'umuziki ndawufitiye gahunda ndafise gahunda kabisa gukora umuziki nyuma ya filime yego ubwo ntuzohava usanga kuko ivyo bikorwa byose filme music ni bikorwa bisaba umwanya bisaba kuvyitwararika cyane kandi umuryango nawo bugukumbuye uje ubwo ntuzosanga ubaye okipe cyane n'umuryango ucu usanga peut-être ivyo urukomerera abakunzi ba Live TV navyo shitseko gusa kimwe no ja ntagiye kubesha indirimbo nzoyikora audio nzoyitwara mukanze kora amashusho mu nyuma mu mwaka udasanagaruka ariko filime yoyo nzotimiza amarengo kabisa ni filime gyoshe kabisa sino navuga byinshi kese warabizi mwamaze kwitegura kuno bagipanze T-boy kese ni mwagipanze ntaho ni mwagipanze na Kercy gusa twapanze na boss wabo ari witwa Hakim Smith mvuge Kercy oya Kercy mwaragipanze neza hana Kercy ne Kercy nikivugika oya ni byose birumvikana ni nko kuvuga ndakese Kercy sawa Kercy mwaragipanze neza ego ndindire polisi gatoye ndaje ngoyo none bana bagucunze cyane nabagenzi cyane uyu ni security yanje acungira umutekano chef ni more
Asha twamukwatse umwanya mutonya uratubabarira sivyo. Okay, ira bino turiko turakora ikiganiro. Kercy. Nizere ko ari filme gusa. Ni filme gusa. Tuzaba twumva nawo umeze nka mbe nishugwe. Tuzatwumva ngo Kercy ageze hariya ni Kentar, ni Kantar. Ninde mbega. Sehoho. Bana. Gashuhe kumbari ngaha. Naze ngaha. Hano Gashuhe. Mungu, we kuna Mwana manje umugenzi. Eko nyene umushyirangira namwe bagiye kumena ibanga iyo movie nyene uri muravuga ijana n'ibi bintu nyene nibyo bintu usanga aba bakobwa ni filime kwa Diaspora shuhira abantu baba Diaspora ni filime kwa Diaspora bakobwa usanga banka bashiri babo mu Burundi bakunda abantu nyene aba Diaspora shaka ukuntu mu metero baje kubakinira aba baradufise mu camaki iwanyu baje kubishira ku mugaragaro ni vraiment tubwira vraiment ko tumeze mukuru wa Kercy yabonye mu Diaspora yashushe yamevye nawe hagarara basi ngaha nawe erega nawe nawe ntahagarare ngaha wewe shakira Kercy cyane hafi sana nibaza ko mu mugambi dufise ni kwaguye imbibi so gukora ngamo ubundi uzotangana n'ubona ngo usigiye muri Amerika. Okay, je iyo migambi ndayizi sisho kwivuga gusa kubera utaragira official. Hama okay, hariho abo watwemereye yuko uzotuzanira abakinyi bamwe bo mu Rwanda. Harabaye ikibazo wavuze yuko kibazo umengo c'imipaka kubera ituguru. Kuko apa badasho gufata indege. Gukora mu Rwanda bigenda neza ujanye imodoka. Urazi ko nagiye n'indege byarangoye sinakoze ko nashaka. Ariko ngiye n'imodoka yiwanje biranyohera gukora ama interview gukora amascene ashoboka ikanuko tukanazanana cyangwa nkagenda njanye abandi bakinyi kuko indege nkofata nk'abakinyi 8 ngo barihire ngo uzo yaro ngiye n'imodoka biroroshye. Iyo ndarindiye umupaka wugurutse. Je umupaka wugurutse wo Rwanda je numva fresh Bazoca baza. Bazoca baza kandi umanumva amatwa asumira. Mubazoza nabahe yabe. Amatwa asumira na batatu mu oya bariho badidiye Kamanzi hariho bakilamani hariho barubangura naba batama batatu babaje batora bagendoza kubatora ba Andre ba Mpuru barabose nikuvuga umupaka wuguruye ubuheruka aratubwiye ko ufise urugendo ruko yategura wo kuja muri Tanzania ubu bimeze gute bigeze he muri Tanzania mwitege kwanza mama Kanumba gira banza shikinga mubone mu injyaje se ubu ni wagiye gukurikira agiye kuzanga azukinira aha nyene safi sana hama nzoca ngenda tujana Kanumba kile muri Tanzania yaratubye cyane yabe ijya yireke ijya banzu yireke ariko manzu yoze umana banzeke mama Kanumba ze twasubira ngaha jesubira ijya nayirikira ko kandi nawe urabizeruka muri Tanzania urabizi ko ihari filime irani kandi nziza cyane nabizi meruka yo izo bimeze neza safi sana abakunzi ba Light TV muramubonye Abela akomeje kuguma akora ibitangaza Kercy aza kabisa imbere y'abakinyi ba Igonze TV nukuri sikora beja ego kabisa Kercy kwa nukubyemera no mwishura harabaho uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane cyane nukubyakira ndani mbere kwari wagiye nyuma kamera ntabwo ari nyuma kamera ndi kuhanga bw'ibyuma ariko n'umuturage kati mu Burundi kure byinshi kandi bitandukanye karibu kurya kabenzi karahari tugushimire amatwizere ko ibikorwa bigiye kugenda neza kabisa akabenzi bagaheruka ryari muri Amerika karahari Amerika bugiye n'ahantu hari kuri polisi ariko basanze sekretariya nawe abandi iswa watu tumba nk'umugani tubona abakunzi ba Light TV uku niko bigenze reka tubindire ibikorwa dusubira kuri Iminzo TV ariko kandi no kwa Abel Ndwayo dukurikirana indyarya hamwe no Buja Today erega ama televiziyo mutarishikana kuri Yumve TV ni Rondo TV Yumve TV ama televiziyo yose ifuke yashikana ku muvyo bane mativiyo ndari kugira ngo barishikanye turakwemera safi sana ama Gashuhe yo thank you cyane nubwo wagumo uduhaye abakunzi ba Light TV reka mvuge ni respect je nawe n'umusheri wanje bye bye